Bakunzi ba Argos TV ndabaramukije kaze muri ca kiganiro cacu ca Santé Focus. Uyu munsi twifuje kuvugana kuri sije ivuga ku ruhorihori rw'uruhinja. Abantu benshi rero uruhorihori rw'uruhinja canke abavyeyi na cane cane bajya baba bakironka ikibondo ca mbere imfura, usanga batinya gukora ku mwana mu mutwe canke bagatinya kumwoza, bagatinya gukora kubwo ruhorihori, bakarubona umengo ni ikintu gitinyitse. Ariko ubundi ruhorihori ntirutinyitse, rurafise impamvu umwana rufise. Muri izo mpamvu twobanza tukavuga ati none uruhorihori ruva kuki canke niki? Uruhorihori mu bisanzwe iyo umwana avutse, mwama mubibona, umwana iyo avutse amagufa yo mu mutwe ntaba arafatana neza, aba agitandukanye. Rero karya kabiri twumva kari hagati y'amagufa, umuntu agakozeko yumva koroshe canke uguma ukabona gatera, nico bita uruhorihori. Uruhorihori rero hari ubwoko bubiri bw'uruhorihori. Hariho ururi aha haruguru y'uruhanga ku mutwe hejuru, hariho n'urundi ruri amaja inyuma. Uru rero rwo haruguru nirwo ruhorihori runini, novuga nirwo runini kandi nirwo abantu bose babona, nirwo ruboneka cane cane kurusha urw'inyuma rwo ruba ari na rutoya. Hari n'igihe n'umuntu adashobora no kurubona ko umwana wiwe arufise. None uruhorihori rufasha iki? Uruhorihori ubwa mbere rurafasha mu gihe umwana ariko aravuka. Iyo umuvyeyi ariko aribaruka, murabona umutwe w'umwana, kugira usohoke uruhorihori rurabanza rukegerana, bambe umutwe wiwe uregerana, hahandi nababwira hagati ya magufa ka kabiri gahari, haca hegerana hagafatana, bigaca bituma umutwe novuga ngo uca ugabanuka canke ukoroha, ugaheza ugasohoka neza. Hama umaze gusohoka neza, mwaba mubona hari igihe umwana umengo avuka umutwe umengo ntumeze neza, urahomberanye, ariko bijya n'ibisanzwe, ntibiteye ubwoba. Umwana haheze akanya gatoya canke amasaha makeya, bica bihera, hagaca hasubira umutwe ukamera neza, rwa ruhorihori rugasubira rukaboneka neza. Kandi ikindi naco, uruhorihori rurafasha umwana iyo ariko arakura. Uruhorihori rurafasha ubwonko bw'umwana gukora neza, na cane cane umwana akiri mutoya. Murabona kuva umwana akivuka kugera ku myaka 2, uruhorihori kenshi baba bakirufise, nubwo hari igihe ruba rutakiboneka neza, baba bakirufise. Rero ubwonko bw'umwana muri ico kiringo buba buriko burakura neza, na cane cane ko tuzi yuko umwana muri ico kiringo c'imyaka 2 kuva akivuka kugera ku myaka 2 ari ikiringo gikuru umuvyeyi akwiye gufata neza umwana wiwe, kuko arico kizerekana niyamara gukura k'umwana yakuze neza, yafashwe neza muri ico kiringo canke yafashwe nabi. Ikindi naco, uruhorihori rurafise ico no kwita udutisi dukingira uruhorihori ntirugire ikibazo, hagize nk'ibintu birutera bivuye inyuma, nko novuga nk'utuntu tw'umwanda, utuntu tw'udukoko dutera ingwara, rurarukingira. Umuntu none yokora ku ruhorihori canke yokoza umwana? Yego cane, nibisanzwe. Uruhorihori urashobora kurukorako, mugabo ukarukorako buhoro buhoro, ntubabaze umwana. Oya, buhoro buhoro, niba uri kuramwagaza, niba uri kuramukinisha, buhoro buhoro, ko twababwiye ko karya kabiri koroshe, ntumukomeretse. Ikindi, umuvyeyi ariko aramwoza arashobora kumwogesha akanyukura buke buke kugira murinde ubucafu,
akanyukura buke buke ariko ntanyukure n'ibiguvu vyinshi kugira ngo ntababaze umwana ko dusanzwe tuzi yuko utubebe tuba tugifise umubiri woroshe. Uruhorihori rero kandi rurashobora kumera nk'uruvyimbye ukamengo vyo gutera amakenga ariko uvyihweje neza ugasanga ruvyimbye kubera umwana ariko ararira ruriko ruraduga rutera ruduga mu gihe umwana ariko ararira mu gihe umwana ariko arakorora ukabibona yuko umengo ruriko ruraduga ariko ubundi bidateye amakenga mu gihe naho umwana atekanye atekereje ukabona ruriko ruratera uko ahema niko nago rutera biragenda bijanye uko umutima utera bigenda bijana n'uruhorihori rwiwe. Iruhorihori rero ruhera ryari ko duheruka twabonye umwana rufise ukazosanga rwaragiye utabizi hariho rero usanga batabizi ukuntu rwagiye n'igihe rwagiriye. Rero uruhorihori nkuko twababwiye yuko hari ubwoko bubiri bw'uruhorihori rumwe twavuga ko haruguru ku mutwe ruhera ryari. Uruhorihori rero haruguru ku mutwe nkuko twavuze ko ari rwo runini kandi ari rwo rukunda kuboneka rwo rugendo rurahera buke buke amagufa akagenda aregerana buke buke amagufa akagenda aregerana buke buke kuva ku mezi 9 gushikana ku myaka 2. Benshi uruhorihori ruba rwagiye. Rumwe nago rw'inyuma twavuga rutoya rudakunda no kuboneka rwo ruhera kuva ku mezi 2 rugenda rurahera buke buke ugasanga rwaragiye utazi ukuntu rwagiye. None abavyeyi mureza abana mufise abana ni ryari uruhorihori rw'umwana wawe ubona go gutera amakenga? Nkuko twabivuze uruhorihori rufise akamaro ni nkuko rushobora kukwereka yuko umwana wawe afise ikibazo canke afise amagara meza. Mu gihe rero ubonye uruhorihori rw'umwana wawe umengo rwaranyitse rufise akanogo ruramanuka rwaramanutse nk'urwahotse cyane ukabona yuko nawe bengo biraguteye amakenga umwana wawe afise ikibazo c'umwumwa umwana wawe aguye umwumwa cumujana rero kwa muganga ntufyine. Igihe naho ubonye uruhorihori umwana wawe rumeze nk'uruvyimbye nkaho umengo ni nk'ikintu baba bamukubise rugaca ruvyimba aho nahone birateye ikibazo cyane birakwiye kugutera amakenga cyane. Muri ico gihe umwana wawe arashobora kuba afise ingwara zateye uruhorihori zamuteye bigaca bigaragara muri urwo ruhorihori. Nk'akarorero twobaha akarorero k'ingwara ya mugiga yitwa meningite mu gifaransa. Iyo nayo barakunda kuyibakingira abana batoya bararincanco bama baronka ariko birashobora no gushika nubwo yoba baramucandaze ugasanga arahuye niyo ngorane. Rero bavyeyi mureza abana muze murabakurikirana. Mu guheraheza ikiganiro cacu nobabwira nti umuntu wese areze umwana muvyeyi ufise ikibondo ugikurikirane neza hama n'ubwo ruhorihori nago twari twifuje ko mwomenya impamvu yago ruhari ico rufasha umwana. Ikiganiro cacu rero gihereye ngaha mwakoze kudukurikirana mugira ibihe vyiza.